mubibona n'umunsi mwiza aho twari twabahamagaye kugira ngo dushobore kubabwira ibyo dushaka kubabwira tuza kuvuga ngaho, ariko kandi numva nosubira kandi kubashimira igira kandi tumaze kubona cyane ko mudushigikiye, natwe turabashigikiye, murabizi ko dushigikirana. Rero nk'uko biri reka dutangure kino kiganiro cyacu duha ijambo nyene kampuni Tuwafa akaba ari Fanny Lavine kuko bimeze abaramutse amatubwire n'ibyo twaje gukora amanatudondoreye bano bantu turi kumwe komisa kugira ngo tuvuge ku ijambo. Karibu cyane Mamlawe. Ndabaramukije mwese. Ubwa mbere mbanje gushima Imana iyo yemeye ko turi mu kino kibanza akaba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira nawe. Ndabashimiye mwese byimva mutima n'ukuri sese uko ndabashimiye. Ego jewe ni Fanny Lavine, amazina nahawe n'umwuga nkora wa filime, ako amazina je ni Francine Uwimana. Natanguye gukora filime ari mu mpera za 2018. Mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwarashigikiye cyane bikomeye, bituma uyu munsi mbageze aho ngeze. Nukuri Imana ibahumugisha cyane gose. Ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha bari kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cya filime yitwa Data. Nayo maze igihe kinini ariko ndaboneka ariko ndakora filime ku mpamvu zo kurongorwa. Kwanza narabashyigikiye naraharose umugabo, mwaramuze murashigikira n'umugabo muramumva. Ego rero akintwara naragiye itwara murabizi nyene iby'abageni twarinda no kubyara ntibyakunda ko nguma ku murimo uko bisanzwe ngume ndabahari izindi filime. Rero haraheze igihe kinini ariko ndaboneka, icyo gituma navuze ati uyu munsi byompimbara cyane ba bene Data tuganiriye kugira ngo bamenyeshe ko nagarutse mu gikorwa bongere bashigikire. Rero ni série izoba yitwa Data. Nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filime zishingiye mu miryango. Abatazi inta yanje narigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokora filime. Nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamo ko nzobwandika, ndasaba Imana ko nobwandika mwikaye cyangwa mwikane nkuru, hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo, akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene, abamama, abapapa nyene. Akongira amahirwe nisanga muri kariyeri ya filime, namwe muranyakira kandi murashigikira. Rero nicyo gituma ubonye amafilime yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye narabicisha mwaca gitabo kumbure ndabibashikirize nk'iriho mbone n'amakomantere yanyu no kuri Imana ibahumugisha. Rero iyo sezo yitwa Data izoba irimo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza, imfura yanje. Ariko harimo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje, harimo n'abandi batandukanye. Ikazoshirwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Societe Nini. Tukaba nshimiye kandi n'amakampani yashigikiye kugira ngo urubanza rwa Rovende rugende neza. Ariko cyane ndashimira n'abasenzi bagiye baransingira kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cyane. Hariho bamwe turi kumwe hano, hazoba hariho n'ababateramisha baririmbye murababona, hariho Mamao Estanish na Francis Dese baze bateramisha. Reka mbanze bitondore kwanza nagumye mvuga. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Sabiyumva Ange Dorine, nkaba n'umukozi umwe wo mu ishyirahamwe Nice Friend. Muri Nice Friend ni ishyirahamwe ryaje hano mu Burundi, rikorera siège iri muri quartier 10 mu Ngagara avenue de l'Otraco numero 12. Muri Nice Friend dukora amarangi y'ubwoko bwose ku mazu, turakora amarangi y'amazi n'ay'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye, hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu, hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze, hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye,
turakora kandi muri nice band hariyo icyo bita stone finishing ni twa tubuye muzoza murabona ku madekoro swati nko ku nkingi canke ku madese kandi muri nice band turafise amakolabo turafise kandi n'amamasitike yo kumiyo uko tuza kuganira turaza kubasigurira ingene bigenda birakorwa murakoze. Yes. umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere k'ubuhinzi bwabo natwe ibyo dukora sigaza tugira kuvuga mu ijambo rimwe abaserivisi dukora mu ijambo uko mubibona turi hano kugira ngo dushyigikire umukozi wacu akaba umubyeyi uwo munsi nyine udasanzwe tuba turi rero bazoba bahari bazoba bitabiriye bazoba bari hano mu gihugu cyangwa bagera mu gihugu icyo tuzaba tugejeje tuzaba gutuma utakiriwe muri ibyo birori kandi mukagira umunezero na cyane cyane mukazamurika no gushimira Imana mu bihe byose Imana ikaze Mageze kuko watwaye music ndashimira amakampani yanyizeye hano naho nicaye nka Fanira Vine watwava ariko ndahicaye nk'umuvenda ambasada wa Seka Nawe aho ari kampani ikora amapamperse n'amakotegisi meza cyane uyakoresheje ntiyicuza ako kandi ndi nk'umuvenda ambasada wa Mazi kandi Water urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa akiyongera avuga ati nyongera kandi ni kandi Water. jewe muri nzoba ndiko ndaribabwira ngo muri yose wahe amagari nkaba naserukiye na brand ya Wedding House ariyo maison doko ndiko ndashaka kuduza mwino minsi muri iyo maison nzoba harimo ibikorwa vya studio recording photo na video shooting kugira ngo n'ibindi pembeni n'ishure ryo kwigisha abifuza kuvuza instrument ariko icyo cy'ishuri kiracyari rero kirabasirije rero ndi hano kubw'iyo mpamvu rero ngira ngo tuzoba turitegura kuryoshya ibirori bya 22 juin tukagira ngo sinabivuga byose mugabo ndabibemereye ko bizaba biryoshye Ndakwizeye. Yes. Smith. Hizo micro. Hizo simu zote. Okay. murakoze cyane nanjye ku makanya ku mazina nkaba nitwa Ndayishimiye Neli nkaba nkora muri sosiyete bita DS Telecom Imprimeri natwe turi hano nk'abantu basanzwe bapatumira basanzwe bakorana na Fanira Vine kumushyigikira dukora block note muri two turakoresha hano n'aya mavuni baje mubona inyuma yacu twe twabisohoye DS Telecom rero ni iki isanzwe ari imprimeri ikorera nyine mu gisagara cya Bujumbura dukorera Avenue Pierre Ngendandumwe Central Building numero 300 aho benshi bamenyereye etage bita Makaka. Ibyo dukora harimo ama impression turagira ama impression imipira ingofero imitaka ikintu cyose umuntu yifuza kijanye na visibility turi ngaha rero abaje kumushigikira natwe kuko turashikira abanyempano murakoze cyane. Okay, nibaze ko bitahuritse mwavyumvise aba n'izindi company zitaje mubona mo ngaho harimo
leta yacu baradushikiye bihagije ariko cyane cyane meri tugira ko tubashimira aho na meri de la ville yishike muri salle tuzokoreramo akavuga ati wow turashimiye RTNB turashimiye Lucky Company iyi niyo mu Kirimba nyuma no mukuru w'igihugu Lucky Company isanzwe ikora amavuta meza cyane voilà hamwe sekana ikora ama Cotex DH Telecom mwayumvise irebe irebe murabizi ko turi n'aba best influencer bayo harimo na Kandi harimo na Silent Vibe RPS ni baba bakora ibintu by'amasound isikwe ko azohara umuziki mwiza ugwedengwe mwavyumvise kari Estanish harimo na Holy Mountain Yini Ministry harimo na NS Empire harimo na Nierido na Wema Entertainment Merci na Sprint na BTV n'izindi televiziyo zose ziri ngaha zadusapotinze bihagije rero murabyumvise sinzi kugira ngo tunyarutse tujane n'ibibazo sivyo ahako twatevye tujane n'ibibazo tugire bangahe Starboy ubimenye tugire batanu canke batatu ba mbere baduze ikiganza harimo Raje harimo na Malove na Starboy tunyarutsa Ego murakoze kumpa kanya fise utubazo dushika kuri tubiri ikibazo ca mbere turabona neza yuko ibikorwa mwabitunganije kandi hariko haregereza itariki yo gutangura ni itariki 22 aho bose atanumwe atazi yuko hazoba iyo lancement kandi tukaba tubona yuko irimo n'imitahe myinshi itari mikeya irimo n'abanyamitahe benshi kubwacu tubona ko iyo imeze nka show mbega konzi muri filme coba ari nk'ijyambere kibaye kikintu gikuze muri teze neza yuko muzogaruza uburyo mwashizemo biciye muri kujya kurihisha canke hari akandi kabijya mwaduteguriye icya kabiri hoho konzi muri filme mufise abakorege benshi ni kuvuga mufise famille nini umuryango munini mbega ntihazohava bigorana ugasanga karabaye akajagari kuri ya miryango canke amatimu bamwe bashaka kwinjira kubera ko muzinanye ugasanga uburyo mwiteze muzogaruza ntibubonetse gaca bizana icuka kibi ico kintu mwateguye kuzogikemura gute uruhande rwa tuwa ego Starboy Okay. Naitwa Starboy Jeshi, The Lion in the Jungle, urongozi wa Star TV katika tutravo icyambere mbere cyo reka maze Felicite wo bita Vanilla V uko ugerageje kurabyo meza ko umuntu yatwaye premisique umuntu yigenjeje neza kuruta abandi bose igihugu cyose batembereye intara nyinshi akawo hariho wo bita Estanish umwe mu bamikazi mu kuvuza umudiho wa live nibyo tumaze kubona akaba ari wo bita DH Telecom nanorasi akaba yicaye ngaho ari aho irangi nawe nibaza ko namumenye nibaza ko bikurikiranye ku ikibazo cya mbere kija kuri Sekana numvise ko harimo ibintu bya Cotex nibaza ko icyo kimwe na Pampers zirafise uburyo ziba zifise quality Pampers iyo itameze neza yambitse umwana agize nkagira cyo pembeni bigahita kuri Cotex naho bimeze gute umuntu ntashobora gutasha yambaye ni naka kabije karuta izo kazindi Cotex tuzi tumaze kugura twarabonye za kera murabona Ija kama mwige meaje kuturamusabika mushingira twati rero urese kanalo za kufasha ikindi kibazo kuri DH Telecom ya paneli ndabazi cyane kubera ko maze kuja mu bintu barimo kenshi cyane mubuze ko mugira impression mugirizo z'amabashi turafise abagenzi benshi babikora dushatse n'ubunyere twoshorera b'inshuti bisigura ko bikorwa n'abantu benshi akabijya muri DH Telecom na cyane cyane kuri twebwe turi hano nakaye kumbure n'ababagenzi tubihorere kubera ko twebwe tujahanguye bimeze neza cyane tuja tuja kwa Estanish ariya
muzoba muriko murateramisha abantu ariko kandi bari mwaje mu muserukiyo bita Ugwendengwe House. Ubwo munsi azoba ari guteramisha abantu gusa canke hari ikindi kintu uba waratereye muri bino bikorwa bigiye kugaragara kuri izo tariki 16 kuri society nini. Murakoze mwabaza. Okay, Malove, tunyarutsa Malove. Yes, merci beaucoup. Nitwa Malove mwarimu kuva muri Isaac TV. Cyambere nakwangeze Vanilla Queen kubera ko kino gikorwa kirakomeye kandi no ati welcome back. Nyuma yo kuba wamaze igihe kirekire utari gukora ibikorwa nk'uko wabivuga nk'uko ubyifuza. Hanyuma ikibazo cya mbere kiraza kuza hano nyine imeza irashagije ndetse ubaneza yuko hari ibintu byinshi bitandukanye by'amakampani atandukanye. Mu kiringo wari umaze utari kurakora ariko ukaba ufise kino cyizere ku makampani yagumya kwizera mu gihe hariko harakora abandi bantu benshi mu kazi kenshi ndetse bataronse amahirwe nkayo wewe waronse wovyita iki bisigura iki n'ikihe kintu babwira abantu bari mu kazi bavuga ati kampani ntiziriko ziradushikira mu gihe mbona yuko wowe imeza yawe yuzuye ndetse ishagije ari ibintu byiza. Ikibazo cya kabiri kiraza kuri filme Data. Imwe muri filme ikiravugisha abantu benshi cyane ndetse wana neza yuko benshi bayiteze washizemo umuryango abana bawe wavuze ati narifuje yuko no kwandika igitabo imfura yanje kazogikosora kagisora ariko no musubazanye muri filme ndetse wana neza yuko witeguriye cyane kumbe neza yuko harimo ibishe nka 80% by'ibyo wifuje kuzoshira muri cya gitabo wakize muri no filme. Nyuma ndacerekeza kuri Stanish ndetse na Deste. Uno musi muraje gushikira mu gisata cy'amareresi. Ni bimwe mu bintu kunze kubona gake muri entertainment amwe bavuga ati abo mu gisata cya music no mu gisata cya filme kenshi ntibakunze guhura ahantu ngo basangire basangire ibintu biriya ndetse bafashanye promotion. Uno musi muje kuboneka niki kintu muvuga ku gisata cya filme kugira ngo tuvuge ati filme nayo iri muri iri kuri rwa rwego umuziki ugeze ko ahantu hose dushobora kuhamagara kubera ko iyo hageze ibintu biba nko muri leta kenshi barahamagara barinduza guteramisha ariko abakinyi b'amareresi kenshi ntibakunze guserukira kiretse abakina amakomedi zijya stand up comedy. Ikintu no musi kigomba kukwigisha abandi bantu nikihe kuri no gufatanye bwanyu na tuwafa murakoze. Okay, ibibazo byanyu nibaza yuko kugira tunyarutse ntagire umuntu aza gusubira muri bino bazo babajije mudufashije. Hama haico no kwishura jeho ibindi mbona bitanyerekeye. Raja yabajije ati muze murakora amazina yanyu yabajije ati ko muriko murashira mu buryo bwinshi ntimufise ubwoba yuko mutazohava mubwinjiza bivanye n'abantu bazohava baza muri iyo evenement. Nico gituma twabahamagaye burya kugira ngo muhimirize abantu munadufashe gushika kumbura aho tudashika mubabwire ivyiki giteramo mu bisanzwe ni lancement. Sinzi gituma abantu bo muri filme lancement bakunze kwigira mengana ibintu vy'inama baricaye baragowe ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana film bwa mbere ni kirori ni show. Rero nico gituma arashima twashizemo abanyamuziki. Sinzi gituma mwabonye twagize aba ni kubera ko aba bavuze umuziki kuri live. Sinzi rero umuziki kuri live niwo tuzoba turavuze niwo tuzoteramirako kandi twashizemo abazoshobora kudufasha mu guhimbaza dusanze tunakijijwe ariko n'abashiye kuvuza ka kaziki k'urukundo n'ibiki bazi ko je ndi mu rukundo rwose nkabakunda n'umugore wanje abantu badakunda abagore babo kazi kabo. Rero Kandi baraguhindura yampindure n'izina urabona bwa mbere nabo nicaye hari inyuma ubu nicaye imbere uko bimeze. Rero Esther Nisha azodufasha hariho n'akaririmbo bafise nkunda cane kaya karirimbo zo karirimbo murakabona voilà akakandi. Rero nico gituma twabashizemo hama ibindi bibazo nibaza ko vyerekeye tugire gutya yishura ikiciwe bamubajije ngo ni hehe primary yanyu itandukanye y'abandi tugira tubandanye. Murakoze cyane ngira nishure Starboy kuri ikibazo yabajije. Icyambere na mbere cyo Dash Telecom ayitandukanye n'izindi turatanga service de qualité ariko ndavuga service de qualité bashaka kubabwira ibintu bisohoye neza uburyo bugezweho dusanzwe dufise ibyuma bitandukanye
biri kuri iki gihe nyine bishobora gusohora kalite nziza cyane. Hama ikigira kabiri bashatse kubabwira rapidite. Ndiko ndavuga rapidite ashatse gusigura ikintu bijanye n'umwanya. Urabizi ko umwanya n'amafaranga umuntu wese aba akeneye ikintu kinyaruka bivanye n'uko asanzwe afite izindi gahunda ziwe. Turashobora gukorera ikintu mu mwanya muto vyifuza. Ikindi gira gatatu musigura turagira dusanzwe tworohereza n'abakiriya utari hafi. Urashobora gutanga commande uciye kuri mail tukakwempimira hanyuma tukakubwira wanashaka na livraison. Mu gihe uno munsi usanga rimwe na rimwe abantu bamwe uburyo déplacement ziriko ziragorana kuko ugasanga ntibikoroheye ushobora gushika ku biro iwacu utora ivyo bintu. Urashobora kutubwira tujye burya vyangoye ibi n'ibi tugashobora kuvanguka. Turafise amamoto, turafise imiduga ishobora gufasha umuntu muri ako karere. Hama ikindi dutandukaniye ko n'abandi turi mu imprimeri asanzwe ashikira cyane abantu bafise ingabire zitandukanye. Ngira ko mvuga nti namwebwe Starboy yambajije ndazi ko vyibuka even hariho conference twageze gukorana turi turashikira solo turaba ni imprimeri turi mu bantu bashigikira abantu bafise ingabire zitandukanye bakeneye kugira. Ngira ko ntumira umuntu wese ashobora kubavuga ati ndakeneye sponsor mu gihe kanaka ndafise ikintu ngomba kuransa inteko kimenyekana cyangwa inteko mushigikira karibu cyane muri Dash Telecom tuzobafasha. Navyumvise yuko muhawe ikaze n'abantu bafise ama microphone kujya gushifo gutari kamarogo y'ama TV uce mu murondera bashirire to establish ishambere ubanje ati ngo bakwaje kuzoba hari nka ugwede nk'ico tuzoba waje kuririmba tuzoba hari nka Estanish ubwo ari mu gwede Estanish ugwede kubira cyane sigura yuko presence yanjye presente Gwedengwe bisigura iki kwa Gwedengwe house Gwedengwe ni ntambo y'ikirundi okay byose biri muziki mwongera mumbaza mu intererano yanje muri giteramo d'abord ni jewe wariterereye narishize gusahani pari y'ibyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nabwo rubari kwiye nyamara urubanza rwa Fani na Jerry Bantaba na Destiny Ramaba n'undi wese turi kumwe ahantu sigura yuko intererano ziri kwinshi zigutandukanye ari byo tuvugira ngahantu ariko akuru niyo ya presence tumbaye ko twoshigikira undi ikindi kibazo cyane cy'impamvu twaje gushigikira filme kandi turabashyize muziki na filme birajyana. Ndavuga yuko gukina mu filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse. Birashobora gukina filme je nkayiririmba mu buryo bugufi, kandi murabizi yuko abakinnyi ba filme bakenera muziki muri filme zabo. Kandi natwe bwe two turakora ama video agesha bwa telefone na nurasike buraza mu ngira cyane. So rero filme na muziki birajyana. Azo ko bitahurutse. Ari avana rigeze ku mukinnyi wa movie. Yeah, I like the film. Yeah. Ishacheza sana. Rero murakoze cyane ngani ibigori. Okay, Fanira binigirako. Sorry gato ama micro ari kure. Okay, baze barashaka. Baze bavuga be. Ikibazo cyaraje cyangwa ngo ko abakorege bazava binjira mu makosa cy'acisho. Oye, tunakureke. Bon, reka ndacishure. Iki inye abakorege reka ndacishure. Cyangwa icishura abakorege. Icyo ko abakorege bazava bashikuza kwinjira kwa kosa no himbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kwashika. Ego ariko haraho twashoboye kwama invitation n'ibyo bazohashika kwa gusa, ariko nogerwa n'abandi banerereye bose bakaza kushikira kuko n'amafaranga make ni 10,000 kwinjira cyangwa 50,000 na 100,000, kandi aziko abantu bakina filime 10,000 babuze 50,000 babuze ntabwo uzoreka kuza ngo dukora ngo ata invitation yahawe abakunzi ntibayira mu bindi. Nibaze ko ikiregihe cyo gushigikirana hama hari abazoba bajeje protocol n'ibindi bazobona aho bashobora gukora ayo matiki. Hama Starboy nawe yambaje kuje na seka nawe kotexe aho itandukanye n'izindi.
kotegisi ya seka nawe iramota iramota neza kandi ikindi naco na kotegisi udasanga cyane udasanga yavyimbye n'agasirimu cyane usanga nyine iranywa cyane iranywa neza iranywa neza umegura titi gose stars oya cyaba tumenyere karite okay sawa iranywa cyane ikaca yumuza kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira inaye yuko uyikoresheje iyo kotegisi ya seka nawe utaribwa abantu bagira ibintu byo kuribwa bari mu bihe ntibasubira kuribwa hariho n'izigwaza ama infection iyo usanzwe urwara ama infection irakiza n'ama infection ariko sitari bino bintu abituye ishaka tumenyere karite kubwira abakiriya ego iravura n'ama infection kotegisi ya seka nawe kandi irazimbutse cyane rwose irazimbutse cyane ugiye kugereranya n'izindi kotegisi zisanzwe zihari ikigeretse ko muri seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye $500 ava ko tuyashyira mu kigega cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi kumva rero ntawe woreka gufasha abagore ku kotegisi ya seka nawe nibaza ko ari ikindi Marove yambajije icyizere aho cyavuye ku makampani ngo banyizere bashigikire kandi ntariko ndakora mumvi nk'uko bisanzwe icyizere ubwa mbere novuga ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filime twari naguma ndabayoboza kuri social media naguma ndahari mvuga iki nubwo sindi umukinnyi wa filime gusa ahubwo n'umu influenceuse murazi ko ndi na best influence kandi ntushobora kuba umu influencer utagumuvuga nyine ukorera amakampani yarambonye nawe ataba mbona mu mafilime ako barambona kandi bagakunda ibyo mvuga n'ibyo nkora nibaza ko ari aho icyizere cyavuye hama Marove nyine yambagiye ko data bivanye n'uko nari nifuje kuzokwandika igitabo umwana wanje akagikosa kidandaza ko bahemwa ama pourcentage menshi ya true story mu byo nashaka kwandika muri icyo gitabo ntabwo ari ama pourcentage menshi ni nka 1% nirimo kubera ko ndacyakora n'izindi nzogana nshyiramo duke nkuko nagiye nshyiramo kuva ku nahereye ko z'urugendo amahaza umupfakazi umubanyi n'izindi nuzogenda nza ndashyiramo ama pourcentage make kugeza igihe Imana izovuga ati stop rero message wari gushikiriza n'iki yego Destin Destin pandisha sauti baba Nibaza ko n'abahinduka amo waje gute Destin n'abandi baracyabaza yahisemo gushikiriza iyo korana gute nabyo bisabira ko ndikora mugenzi wacu cyangwa kuba stanikiye yavuze imisike burya iri connected cyane bya filime kubera twebwe turi mu ndirimbo bivanze amahano tweho biba bikenewe cyane ko iyo kuraririmba ufise abantu barimo bararirimba cyangwa wowe nawe ukaririmba rero gushyigikira umuntu ariko arakina filime birafasha cyane kuko nawe ikindi gihe urashobora kubikenera donc rero ikirenze kuri ibyo jewe sindabafata nk'uko nyine kuba abakinnyi ba filime gusa ariko ndabafata nk'umuryango inyuma y'ubuzima bwa filime cyangwa ubuzima bwo kuririmba abantu batwashyize inshuti rero kubashyigikira ndabikora n'umutima bikunze barabizi ko tutari mu bihe byiza cyane gukurikiye ndi mu bihe byiza ndi mu bihe byiza ariko kubera ko twe twarabisezeranye twarabivuye kuva kera bagiye ibihe navuze ati sinshobora kubisibya ntegerezwa kuba hafi kuko ijambo ry'Imana tugira ngo tubabarane n'ababaye kandi tunezerane kandi nabo mwarabonye ko ariho bari baranye kubabarana nanjye nabo no mu gihe cyabo cy'umunezero tukatubana tukanezerana rero mwese ntawe utabizi yuko bano batari abantu badasanzwe mu gihugu cyacu ntabwo
utabizi ko ari abantu bariko barakora. Twebwe mu karere kacu ka Misike turateramisha abantu tugamije abantu guhimbaza Imana, ariko aba nabo barigisha bagatuma umuntu amenya ibintu byinshi mu buzima biciye mu mafilme yabo, bagatanga message. Rero urumva kubashigikira nk'utabibona. Rero ayo makonegisiyo rero aba akenewe, haba kuri jewe amakonegisiyo yabo, haba kuri bo n'amakonegisiyo yanjye, kuko niyo muri kumuraraba filime Stanisha yari yabivuze, murabizi ko mugenda murumva isi. Rero umuririmbyi n'umukinnyi wa filime nibo bantu ba mbere, ahubwo bari bakwiye kuba gushyira hamwe bagafashanya kugira ngo twese turi kuba kimwe, twese turi kuba kimwe no guteza imbere industry y'igihugu cyacu, guteza imbere igihugu cyacu n'abantu bari mu mahanga bakakira ubutumwa dutekeye biciye mu mpano. Rero iteni bakapanga kugira ngo ndashishire. Yes. Abandi batatu tunyarutsa. Franik, Baganwa na Sofia tubandanye. Yes, murakoze. Franik kuri African TV. Ikibazo cya mbere no munsi twashoboye kubona abantu bashoboye gushyigikira Fanny Lavin inyuma y'igihe kinini itari kuraboneka. Mbega nirihe banga ukoresha cyangwa bakoresheje kugira ngo ushobore gushirwa na benshi? Kandi tumaze igihe tubona abantu benshi bategura ibirori bigiye bitandukanye, ariko uno munsi warashigikiwe cyane n'amakampani agiye atandukanye. Nirihe banga wakoresheje kugira ngo ushobore guhiga abandi? Waramaze igihe kinini, ikibazo cya kabiri, waramaze igihe kinini udasohora film inyuma y'urugo, ariko kandi uno munsi uragarutse. Mbega ntabwo baba office bingene abantu bazokwakira inyuma y'igihe kinini yinya ata film uri kurasohora, mu gihe bivuga yuko umuntu kugira ngo bamukurikirane kubera ko abari karasohora kenshi kaba. Mbega ntabwo office bingene abarundi cyangwa abasanzwe bagukurikirana bazokwakira. Ikibazo cya gatatu cya nyuma bijyanye n'abakinyi bazogaragara muri Oreresi, twarabonye abana bawe ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko kandi uno munsi namwe twabonye nganya muri kino kibanza. Mbega bari kubera iki batashoboye gushinga ahandi canke barindi banga mutubikiye kuri abo bakinyi? Murakoze cyane. Nibyo nanje ni Mugama Kent kuri Magic Channel. Ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ndacerekeza kuri Fanny Lavin, aho mwiruka gutwara agashimwe ka Best Influence. None mu biganiro mwagiye muravuga mwanditse ko ushaka kwagura akarere ka filime canke amareresi yanyu iwacu mu Burundi. Mbega mu gikorwa kinini nk'iki ukwira iki utashoboye gutumira abakinyi bo mu bihugu bibanyi mu Rwanda canke Tanzania n'abandi bagiye batandukanye? Mu gihe tumaze kubona mwebwe mwari mumaze gufata ingendo zitari nke mwerekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, mbega ko mutashoboye kuzana bariya babanyi kumbure nabo bashobore kumenya bino bikorwa bikomeye biriko birabera hano iwacu? Ikibazo cya kabiri ngacerekeze hariya batumire bandi, ndavuga Stanisha. Uno munsi turiko turabona Iresi ko irafata undi muvuduko, aho ubona ko bariko baranatumira mwebwe baririmbyi mukaza gufasha muri ivyo bintu. Ejo canke hirya y'ejo twitege ko namwe ntihaba igiteramo kanaka canke mugiye kuza murashiramwo amareresi muri vya bikorwa tora tubona vy'abaririmbyi. Nuko murakoze. MC Doraneje, ikibazo nagomba kubaza nacerekeza kuri Fanny Lavin. Ubwa mbere bwo tumanze tubakeze na staff yawe ya Twafa, mwakoze ibikora inka kuko niko murateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi muri filime ndundi. Ikibazo cyane ngomba kubabaza nikijanye n'ingene mwateguye ino filime yanyu. Mbega ino filime yanyu ni yahe ntumbero mwayihaye, kubera iki mwayise data? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo gira kabiri, Fanny Lavin usanzwe ukundwa cyane, nyuma y'iminsi myinshi cyane utari kuragaragara muri filime ndundi, washoboye kudusigurira yuko wari wafatiriwe na bimwe mu bikorwa vyo mu rugo, ndetse wari wagiye kwitaho umwana wawe na mutama hariya, ariko bikabiko biragenda neza. Abana bawe urabazanye muri entertainment, baratanguye kuja ku mugaragaro. Mbega urazi ko ino game yacu kenshi abantu barahura n'amasirago menshi cyangwa ingorane nyinshi, witeguye gute gukingira abana bawe muri ino kariyeri ya filime ubazanyemo? Urakoze. Yego, ishuri tumenyeze. Hello. Fanny yambarije yuko atagwa mfise. Oui, hello. Cyabeje ibanga ryo kubona abashikikirwa. Cyane na cishuri
navuze ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi ni kubera ko nacishuye igira kabiri yari yambaje ko atabwoba mfise ko nanaye maze igihe kinini ntariko ndagaragara muri filime ko abantu batazoba banyakira ntabwo bamfise ninaco civugo ca Solution Couple we are fearless generation ntabwo bamfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filime nta muntu twari twavuganye ngo uzoshikikire uzohunde uzogira iki rero namba Imana kiriya gihe yarabankundishije igikorwa nari nakoze kikabankundisha nta nkeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje kandi na filime nabateguye ndazi yuko izobagarukana ikabankundisha kandi noneho abo umuntu ntaho baca Imana we yateguye yuko ubutumwa buzoshikira buzotegerezwa kumushikira rero ntabwo bamfise kuri ico hama wambaje impamvu abandi bakinyi twakoranye batashoboye kugaragara hano iyi conference de presse yari jewe ntabwo yari y'abakinyi bose ariko abakinyi muzogenda muganira mumaze kubona igikorwa twakoze bazogenda bakora ibiganiro kandi muzobahe vraiment ama-interview muzobahe ibiganiro bavuge mubamenye babashigikire yego umuganwa yabajije ati kubera iki tutatumiye abandi bakinyi bo mu bindi bihugu umve uko ubu turi muri comeback ubu niho dutanguye ibikorwa mu bundi bwiza ubu niho dutanguye igikorwa ariko mu minsi iri imbere bizogenda neza kuko natwe turashaka kwagura akarere kuko mu byo twizera ntitwizerera gukora ibintu byo ngaha mwira gusa ahubwo turashaka ko uburundi bwacu bugira no mu mahanga MC yambajije intumbero iyi filime yacu data intumbero yacu ni kwa kundi kubaka sosiyete guhanurana n'abajene abana ababyeyi iki intumbero yacu niyo kwigisha sosiyete kibana wambarije yuko kubona nzanye abana muri game muri entertainment ko niteguye kubakingira gute abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filime ya data gusa kuva kuri filime natanguye ko bamenye cyane yitwa Urugendo naho nyine abo bana babiri twari kumwe Alasia na Joshua rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu byo bibaguye kugiturumbuka barabibayemo nk'iri jenyine ubu hoho rero mfise n'ubu bamfasha kubashyira ku murongo nibaze ko dutegereza kubabera umubyeyi ababyeyi neza kandi twese bimeze neza nta ubwoba kubona bari muri entertainment nibaze ko ari ibyo duhere kuri uriya musista hari n'uriya mujamari yaje guhera hariya ariko turi ku mukobwa murakoze cyane icyambere nanjye banje kuba akazina naho mukorera TV Galaxy muri Zuka TV mbanje kubakeza icyambere kuvuga ko murakora mu gihugu cyacu Burundi nuko gituma kimenyekana vraiment kiko kigira ibintu byiza ku bwanyu turabashimiye kandi turabakeje hama ikibazo cyaje ndagitumbereza kuri Fanny Lavine mu gihe tubona abana bawe bari muri mu bariko barakina rero ikibazo cyanjye gihagaze aha ese hamwe byoshika nk'umukobwa wawe n'umuhungu wawe umuhungu akamu Babylon hama umukobwa akabirinda mbega wowe uzifata nko gute ko tumenyereye mu bihugu byo hanze iyo babonye abana babo basigaye batwika baca bavuga ati umwana wanje ni icyamamare baca babyishimira mbega wowe uzobyishimira niba wabona umukobwa wa ninja hama umuhungu ari mu Babylon murakoze nitwa Afrish kuva muri Kigo Media nagomba kubaza ikibazo cy'amashusho nyine ariko nazakubwira ko kuri filime yacu igomba isohoke tuzatangura kwerekana bwa mbere tariki 22 nagomba kubaza akenshi twebwe buri gihe tuba twifuza kubona ibintu byiza kandi bishasha tuva kuri level bagenda ku yindi
kandi namwe tukaba twabibonye mu bikorwa byanyu iyo musohoye igikorwa gishasha haba harimo n'ikindi kintu gishasha kandi nagomba kubaza muri iyi film series data mugomba kurushikiriza ibintu bishasha tuba birimo tutigeze tubona mu zindi filime muba mumaze gusohora kugira ngo dukomeze tuzamure izi sinema zo ngani wacu mu Burundi murakoze. Yes, Rundi Mbrata hari inyuma yari. Nitwa Thierry Promoteur, aba mu kinyamakuru ca Byuka TV. Jana mfise ibibazo bibiri gusa, nshaka kubaza Fanny Lavin hamwe na Stanish. Turazi neza yuko film yake kera filme nta ntambwe nini yari ifise ku buryo basironka sponsor zirenze. Ariko uno munsi filme nyinshi akenshi zikunda kumwa ama sponsor. Nshaka kubaza ikibazo, mbega ni ikihe kintu mugiye kudutegurira mu myaka 3 iri imbere kugira ngo tubone yuko tugeze muri international nayijya ko bindi bihugu ubunye kuvugana ahantu hanini cyane bageze kuri Stanish nawe nubwo ari banga nshaka kumenya ni gute mwaje gupanga gukora kino gikorwa murakoze cyane. Okay, Fanny yishura n'ingoga tunyarutsa. Uwo muri Byuka yambajije ati nondakira gute hamwe abana banje boba abababironi n'ibona izina rya Yesu Fire. Abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cyane. Rero ubu babironi n'ubunija nta namwe bashobora kugurisha. Kabiri abyishambaje gishasha cyo bakiri muri data bishasha ni byinshi ico cyuma tubatumiye kuzoza ndaba muri benshi kamuzo ikurikirane manayipartage bishasha sino ronka ico mvuga nico sigaze ariko ni byinshi cyane uroko tutoheba igihe kimwe dukora amatonage tugiriki duhebe uburyo nkuko turiko turaheba mu gutegura kino evinema tuzanye vya bindi nyene bishasha ni byinshi yeah. Thierry nawe yambaje mu myaka 3 ico turiko turategekanya kugira ngo filime yacu izoyaje kuri ndi kwego mu myaka 3 inyishu tuba wayirose mu myaka 3 imyaka 3 ni myinshi turiko turakora uko dushoboye kubona bien Kenzi kugira ngo filime yacu ishobore kuba jakamati natwe tumuguruwe international kandi bizoba vuba cyane. Sikera, icyo sikera. Stanish. Icyapa cyambwiye yashyize muri banga nazo muri banga nyine. Iya ari banga yiba by'abafana. Ubanza bakayo kunyuma. Ikibazo cy'ibanga yiba kibaza nyine mugabo bavuga ko yapatije ngo gutse byagenze kugira ngo tushobore bine. Yego cyane. Barahuye turaganira nawe magara kuri biro. Nsanzwe n'umufana wiwe. Wala usanga turi n'abagenzi apari akazi. Marambwira ati icyumviro cyane mu marembo nawe niba wumva wo bishikira muri wenyine ambwira ati je nta kibazo rero bisigura yuko ubwira uzi nawe wafise umwanya wo kumushyigikira nta kintu nabaye ntegereza kuba ndahari twabiteguye nabyo mbabwirana nyine twabiteguye urukundo hagati yanyu basi icyambere nk'abacisho cyane cyangwa twakubajije uno munsi we barashoboye kubatumira mwebwe abari namwe nimwategura ibiteramo bizere ko tuzobona abakinnyi b'amareresi babibonekamo rero baba baje gusa ntibakinde baba bagere twigaragaza aba aje ari ndamucerekano muri Daybreak Fare barabuya byigaragaza muzo kumwana Okay, nimba atabindi ari ibindi bibazo tunyarutse guys tunyarutse yitwa Imisigura Ngoza kuva muri Kings Family ariko ndafise ikibazo kimwe ndakirekeza kuri bose bagize umuryango wa Twafa ni kuki mwashimye gukora iyo cover ya film kubera ikimezo iki njya cover voilà ama ikindi nacyo kumva merenze twari twifuza kumenya umuntu yakoze iyo cover okay cover wayikoze ni jewe ngira ko ndarabwira ko nkora cover nziza urabona ko atakibaye izi design zose zitari mbere ko mutambomera amashi amakava isigura filme kava nimwabona filme muzoca mumenya igituma urabona ko ari umunyeshuri undi n'ikimuga hajya ubundi nawe urabona ko ariko ararira muzobibona ari uko filme yasohotse niyo mucamo umva sinovuga filme
Yeah. Ubundi nyarutse. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alafu mimi swali langu hapa linakuja direct samani kwanza. Naitwa Patrick Ibrahim Mugisha, representing Empathy Eye. So, kitu yangu ya kwanza inakuja kwa Fanny Lavine. Tunakumbuka mwaka 2024 ulionekana kwenye series ya Samata. Ni series ambayo umeicheza, nimeifuatilia sana kwenye television ya taifa RTNB, lakini tumesikia changamoto kubwa ambayo ilikufikia ni kwamba uliweza kuingia kwenye masuala ya ndoa, kupeleka ujauzito na pia ukaolewa na kijana pale. Kwa hiyo sidhani kama ndio sababu kubwa za wewe series hiyo kusimama, lakini swali lingine inakuja ni hivi. Umerudi kwenye game tena, tasnia ya filamu za Kirundi, umerudi, tumekuona. Lakini swali lingine inakuja. Je, kwa sasa umejifungua. Je, haitatokea tena kukutana na mtu wako ukaja kupeleka ujauzito mwingine kakupelekea kusimamisha tena series? Kwa sababu kuna watu wengine tukitazama TV za labda tukitazama tasnia za sinema zingine nchini jirani Tanzania, Kenya, wapi, mwanamke ambaye ana ujauzito anaruhusiwa kuendeleza kazi zake. Lakini sijui kwako itakuwaje, kwa sababu tumesikia mmoja amezungumzia pale child is money. Kwa hiyo hii haiwezi kukuletea changamoto kubwa kuonekana kama kazi zako bado zinashuka sana kutokana na jinsi labda unataka kujipelekeza sana penzi kuliko kazi. Asante. Jibia kwako tupende vipi? Nakielewa, Kiswahili nakielewa, lakini bado sijajua kujibia. We are international. Tunapaswa kusema na Kiswahili. Swali la kwanza ulikuwa unauliza kama Samantha yowe yahagaritswe nuko natwayinda oya Samantha yaraheze n'urugendo yaraheze amfeta mfise inda sinigeze mpagarika ibikorwa byose uretse ko nafashe igihe cyo kuruhuka hajya hegereje nyine n'iminsi yo kwibaruka kuko nk'abakurikiranye filime urugo barabonye mu ma episode ya nyuma n'intusatika yose n'inda ikuze hama ikindi nacyo wambagiye wasubira kuryamana n'umugabo wawe ebigushiko nyine mugatwara iyindi nda usubira uhagarike umugabo wanjye usubire ku ntege bazibigire dukore okay ungine murakoze cyane nitwa na Flavia Kamine Gafan cyangwa abandi bakize cyane gusa twafa ndetse n'abandi tubona imbere yacu byose barifise cyari bibiri birabakomeje twafa wavuze yuko haheze igihe guteguragara mu gisata cy'amafilm maybe ko tugiye bivanye n'urugo cyangwa ibyo bitandukanye mbega uko wandika ava utarashika mu rugo bigiye gutandukanira he n'uyu munsi muri filime data iri ahagaragara mbega sisiteme wakinamo canke aho mwakorana n'igihe nakeka mukabijya ubwiye ko inyuma y'uko ugarutse wavuze ati comeback mbega comeback ikeneye ingufu nyinshi bitandukanye na avant utarahagarika nakeka mukabijya karimo iyo mugiye kuhagaragara akabazo kagira kabiri dufatiye ku muziki ndundi hariho amakampani canke amaradiyo ndetse n'ibindi bigenda bigacukura impano ziri mu gihugu hagati mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cyiza c'Uburundi mbega muri twafa bariyumvira yuko mushobora nabo kugenda muri izo ntara kugira ngo barondere impano zinyegeje ziri mu misozi canke mu ntara zigiye zitandukanye ico ciyumviro baba baracicara baciyumvire canke coba kitarabamo murakoze. Ikibazo cya mbere kibaza itandukaniro ni rinini cyane kuko nk'uko mubizi ubwa mbere nakora ndi jenyine ariko turi babiri ni ukuvuga yuko babiri bamara robo niko baruzi babivuga ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga ko umwe anesha igihumbi ariko babiri bagakinaniza ibihumbi 10. Rero kubona ubunye turi babiri naho nari umwe ntibishobora kuba cyo kimwe kuko ndashobora kuba
hari ibintu numva ntariko ndakabura neza ariko nkabuse uwumvire ati ubona gute nterera icungunga itandukaniro rero ni rinini cyane kandi nk'uko bivuze ko mbaki bisaba ingufu nyinshi ariko ndashima Imana ko iradushoboye icya kabiri ni icyo gucukumbura impano zishasha mu ntara zitandukanye icyo cyifuzo turagifise cyane rwose nubwo bitaradukundira ko tubikora ariko tuzobikora. kubera ko amasaha agiye reka asubire atwibutse hariya ibyo bakora n'uyu atwibutse amatishe turangiza. ariko reka tumubaze uriya reka tumubaze tubaza kujyanye n'irangirika ibyo ngaba basibanuye kamara ariko murakoze cyane twa segundos ikibazo cya mbere cyerekeza ku muryango wa Swafa cyangwa Solution Couple hariho kavo yasohotse yitwa DAP boneze yuko iriko Fanny Lavine hamwe n'abana biwe ariko mu Burundi turazi neza yuko imico biragoye kugira ababyeyi bashobora gutahura neza yuko abana babo bashobora kubazana muri kare cyangwa sinema cyangwa mu muziki ndazi neza yuko gushira usanga Fanny yararuse ama challenge menshi cyangwa Norasco kumva kipiga kuvuga ati barya abana mu kumurazana muri bino bintu turazi neza ababyeyi bacu kungene mico batureze bavuga neza yuko abana babo bakwiye kwicara muri biro bakwiye kwicara ahandi hageze mu muziki kanaka n'akayiko mwumva woterera mwumva ababyeyi babifise kuri kompiyuta bavuga ati bano bana sinabashira mu kintu nk'iki cyo muri sinema kanaka amaze ikibazo cya kabiri cyarekereza kwa Norasco nico ikintu wumva wotera nk'akabo bizere neza yuko tubonye kava turabona abarimvyi bacu barimo indirimbo twagiye tubona neza yuko ati silencement officiel aho kuri vraiment cyangwa ni concept tumenyere mu Burundi n'akayiko mwumva wotera abantu n'abandi kazi niba cyose bakariye mu sosiyete n'ibintu nasimo tubwira ko biradusoze ijambo na mbere cyo afate umwanya hano umwe kumagara abakozi ba Star TV uzoba bari muri Orange munsi ko kwinjira ari Jimmy reka ndabigire hano nababwiye ko imeze iriko abantu benshi batandukanye best influencer of the year Estanish ari hajya watwaye kuri musique murumva ko hazoba hari ibintu bimeze neza cyane tunamwihanganisha uwo bita Francis Deste kuba yarabuze umuvyeyi ariko turaja ku marangi amarangi turazi ko bayadanaza ari benshi ubwiriza zahe katendisi amarangi ni menshi cyane akabijya nakaye kumbure umuntu avuga ati aho naho ranshora ntahevye nje kururiya mu mama kumbure bashobore kumbira hangi byiza yizewe kumva akabijya karuta aho dusanzwe tuja murakoze cyane nababwiye ko ishirahamwe ryacu ari Nice Paint nk'uko mubyumva paint haba harimo irangi rero muri Nice Paint nababwiye ko hari ubwoko bubiri bw'amarangi hari amarangi basiga indani mu nzu hakaba n'amarangi basiga hanze ndagomba ngire ko ndanabasigurira kugira ngo nimwanza kubishorera ntimuzogiragirike ngo mufate irangi ry'indani mu nzu murigende kurisiga hanze canke ryo hanze murishire mu nzu ku marangi rero dusiga mu nzu hariho irangi rya mbere ariryo première qualité ryitwa Silke Vinyle. Silke Vinyle rero ni irangi ryiza cyane rikayangana uri kurariraba wokwibaza ngo ni iry'amavuta benshi aho bakunda kwihendera bibaza ko ari iry'amavuta ariko ni irangi ry'amazi iyo ubicafuye urahanagura ufata omo n'igitambara ciza hama ugahanagura inzu yawe igasubira kumera uko yahora. Deuxième qualité rero hariho iyitwa Vinyl Matte. Vinyl Matte nayo ni irangi yo mu nzu ikora mu nzu gusa ariko yo ntiri lavable nk'iyo ya mbere ariko iyo yacafuye kugira ngo inzu yawe isubire gusa neza bisaba kugira akarutushe k'irangi. Hakaba n'iyindi yitwa Plastic Emulsion ariyo igira gatatu mu marangi yo mu nzu. Ndagenda ku marangi yo hanze. Amarangi yo hanze turafise irangi ryitwa acrylic murababarira acrylic canke wedagard. Iryo rangi rero rifise resistance ku zuba n'imvura. Imvura iguye izuba rikakirako inzu yawe canke clôture yawe iguma imeze neza. Hama hakaba n'irindi rangi rero mukunze kubona hariho umukiriya mu badabatweze gato ari umukiriya yigeze kuza kubera atarazi ingene ryitwa iryo rangi bagita All Master. All Master murakunze kuyibona uwo mukiriya yatubwiye ati nkeneye rya rangi urisinze umengo n'akayabu kari haraguye iryo rangi rero bagita All Master. Iryo rero ingene rikora rirarinda izuba n'imvura kandi rikaba
gusezeranya. Hama turafise n'amarangi y'amavuta, ya mbere yitwa Super Gloss, ya kabiri yitwa Economic Gloss. Ayo marangi y'amavuta uyasize ku nzu ntaheza ngo avyimbe nk'uko musanze mubibona muri Nice Paint dufise amakarite meza cane. Hari aho usanga ahandi usanga inzu ukamengo yavyimvye bigashishuka, ariko iwacu muje muri Nice Paint aba ari umuti. Hama ngira ko ndabishura kukabirya kari muri Nice Paint. Nice Paint d'abord umubosi wacu yaripanze afite ibikoresho, akona kabirya ka mbere yatanguje amarangi afite n'ibikoresho bikwiye uburyo umuntu wese ashatse irangi adashobora kubura. Hama kandi dutanga amaserivisi meza cyane, dutanga amarangi meza mwavyumvise. Hama ikindi rero akabirya kandi kari muri Nice Paint utamenyereye ahandi, muri Nice Paint turafise abakozi babizobereyemo babimetriza ku buryo hariho umuntu aza atagira choix ya kure akatubaza tukaja tumufasha gutora. Hama ivyo tubanza tukagenda tukagira ico bita descente sur terrain, tukagenda tukaraba inzu yiwe tukamwiyumvira ati inzu yawe ijanye n'amarangi yayo n'aya bivanye n'ingene na plan yayo. Muri Nice Paint kandi turafise ikindi kintu ntari nababwiye, hari ikintu bita wari wavuze utuntu tw'utubuye tujya batwita stone finishing, tuzokusanga ku nkingi canke utudekoro. Hama kandi muri Nice Paint turakora amamastike y'ibiyo, turakora n'amaguco bita korabo, amakoro yo guteranya imbaho. Hama kandi muri Nice Paint turakora ico bita livraison à domicile ku bantu bashaka kudushorera, surtout nk'abantu usanga batashoboye kwideplasa bakaza tukabashira. Turafise imiduga ibashira amarangi aho bari. Murakoze n'ivyo, karibu rero mwese turabifuriza kubaka amazu. Amen. Murafise n'aho mukorera mushaka ko hashaza, karibu muri Nice Paint tubahe amarangi ameze neza, tunabiyumvirire shwa. Hariho usanga afise atabona kubera iyo siga, turabasigira neza mu gushima. Murakoze cyane. Okay, mwavyumvise munsi ko hari n'ubundi muntu yabemereye kuba amasponsor yo kubakorera imipira n'ababyakorera amanimero kugira na nimero ya telefone amadushyikiranye. Murakoze cyane. Dusanzwe dukorera muri etaje aho benshi bamenyereye akaka, twabise n'abahaye nimero za telefone ari fixe, tufise fixe ni 22 28 12 81 22 28 12 81. Ukeneye naho telefone WhatsApp, ukeneye kwandika kuri WhatsApp message ari umuntu aca kwishura, hariho 79 461 059 79 461 059. Ariko ukeneye naho kwandika mail, ari uvuga ati jewe reka ngire demande ndabicishe kuri mail. Urabona ko ubu turi mu buhinga bwa none n'iterambere ari sawa. Bashobora guca kuri mail ya DH, nayo akaba ari dhtelecomd@gmail.com dhtelecomd@gmail.com. Karibu cyane muri DH Telecom, turabarindiriye. Ukeneye ikintu cya visibility, ukeneye kubikada umuntu avuga ati mu propose akantu kanaka ashobora gukoresha, turafise amagurude, turandika turafise amatasi, dushobora gushirako amafoto. Ari wakoze mariage, turashobora gufasha invitation. Ari umuntu kanaka avuga ati jewe ndakeneye nandi ndafise evenement nkuko kwa Fanny la Ville, turashobora gufasha mu kwempimira amabashe. Ukeneye naho kwambara nk'abarya muravuga ati je nkeneye kwambara agapira, murako Fanny la Ville aberewe cyane. Urabona ko na Novask baberewe cyane. Ibi ni DH Telecom yabikoze, ibyo twamwempimiye nk'abo kanubona imbere yiwe. Donc turafasha abantu muri ubwo buryo. Pochette za telefone bakishira yego turabashiriraho. Karibu cyane. Ari umuntu afise imodoka akeneye kugira branding, ari umuntu avuga ati je nkeneye kubrandinga ku modoka yanje, nzadaca mu gisagara abantu bose babona ivyo ari byo. Ari nk'imbere y'umuryango kumburuga avuga ati nkeneye cyakiro caka amatara hano limine, turabafasha muri ubwo buryo. Merci beaucoup, murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Tugira ko tubashimira irigira kandi tubibutse yuko rero le 22 hazokwaka Esther asanzwe afise n'indirimbo nshasha yavuze yuko
azoyirekurira hanyuma izabisohokeramo hama nk'uko mwabyumvise Destin yarabuze umuvyeyi twagiye ko tumwihanganisha ariko nawe yaramaze imisi ariko akorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda afite indirimbo nyinshi azodusangiza naho atashimye kubivuga rero nivyo hama sabo bo nyine bahari hazoba harimo n'abandi baririmbyi ari amasurprise batashimye ko tuvuga ko bazoba bahari kumva zimwe akumbure ariko ngira ko ndabwire yuko abakunzi ba filme rero ni filme ya Kaje Karamana akaje karasara filme y'akajembe kete filme irenze no kuvuga ngo iyi filme muzubare yuko abarundi bageze ku yindi level rero ni kuva Kenze tuvuze Kenze no kuvuga ko ari we tuzotangura so tuzoshikira kubaje muri conference naho byatevye gushika byavuye kuri bamwe turi kumwe ngaho ariko twe twashitse hava murabizi ko twashitse hava rero n'ubu tuzoshika hava bisabe ko muzoza kirikari ndabibutse yuko kandi rero tubakunda amatike zirahari kandi tike ntizipiraatwa murabizi murashiye kuzironka muciye ku ma platform yacu twagiye turavuga tuzidandariza ariko no kuri biro yacu mushiye kuzisangaho no munsi tutaza kubabwira n'ahandi hantu mushiye kuzisanga ahanyine mu gisagara hagati Bujumbura hanyine hagati mwakoze kudutega amatwi nibaza yuko vyari ivyo. Thank you.